zine kirahava citwa Uburundi. Bitwa abarundi imbere yo kuza mu gihugu cyabo citwa Uburundi. Bamwe bashirongera izina rizima Uburundi, bibagira iyo bavuye. Uwo bazabajiji uno munsi ati mbere mwavuye yo kuraba ivyo bintu mbaza n'ibiki. Abajiji bavuye kujiji, ubujiji ni wabo, ubujiji hari wabo. Abavuye ibuha hari wabo. Abagiye gutwara ibuha barungikwa n'umwami w'Uburundi, umwami mwamutse ejo bundi yaraburanye imbere y'amakungu ati jewe ibuha ibugufi hari kwa data, hari kwa sokuru, hari kwa sokuruza. Aravuga umwami Ntare wa kabiri yarungitse umuganwa wa mbere gutwara ibugufi nuko iyo ngingo. Inshuti bagenzi namwe bakunze b'ikiganiro icyo utaruzi ca Radio Inkinzo FM, turabaramukije amahoro ava ku Mana. Mugire aho muba mwubahwe. Mbere yuko abakoroni baza mu gihugu cy'u Burundi, abarundi bari bagukiwe, bari bafise aho barima naho bororerera hakwiye, nta njyane z'amatongo zabaho. Abarundi babana mu mahoro, bari bitunganije neza mu buzima bw'igihugu bwose, bagendera ku nkingi na menwa zine arizo Imana y'u Burundi, ingoma y'u Burundi, bene Burundi, ntahe y'u Burundi. Abazungu bamaze kuza nibo baciyemo uduce ibi bihugu by'aka karere. Uburundi n'u Rwanda byari bikomeye, babigiye uduhugu duto duto kare byari byagutse. Baciye babiba amacakubiri y'amoko kugira intwaro zahari kandi zari zikomeye zisambuke, umukoroni aronke nawe ahamenera. Mu kiganiro icyo utaruzi ca Radio Inkinzo FM, twiyemeje kubwira abarundi ukuri kwerekeye imbibe z'igihugu cacu nkuko zari zimeze imbere y'abakoroni. Intwaro zagiye zikurikirana ntizigeze zishobora kugarukana imbibe za kera aho zari. Abatwara ububobo basa n'abagomba no gushinga uburimbi aho bumvikanye na Tanzania ku nyungu zabo, na cane cane ku nyungu za Tanzania. Abitwaza amacakubiri nabo ntibasiba kubwira imbonera kure ko bokwica abatutsi bagashikira amatongo yabo, ko abatutsi bavuye za Ethiopia, Misiri n'ahandi, ko bo batoteza bagasubira iyo baje bava. Ibyo byose ni ibinyoma bigamije onye bwoko gusa. Kugira muri kino kiganiro tuvuge neza aho imbibe z'igihugu cacu z'ukuri zategerezwa kuba ziri uyu munsi, twashimye kubanza kwimba mu mizi inkomoko z'abarundi iyo baje bava, ingene bashyitse mu muco bise Uburundi, n'ingene bubatse igihugu. Twibagiye no kubatoreza ingene abarundi bagiye bashika muri ico gihugu. Umutumire wacu umushinga naye Zeno Nicayenzi, inararibonye z'ivyinshi cyane mu vyerekeye igihugu cy'u Burundi. Atangura tubwira amamuko y'abarundi. Amamuko y'abarundi nayahe? Amamuko y'abarundi dutegerezwa kubanza kuvyumva iyo yari baje bavahe. Hari abavuga ko baje baviya, hari abavuga ko baje bava ruguru Ethiopia, abandi bati bamwe baje bava muri Cameroon, ariko sivyo. Amamuko y'abarundi naho hafi ntibarenganye Itanganyika cyangwa ikiyaga cya Victoria, ntibarenganye ikiyaga Tanganyika, ntibarenganye ikiyaga Malawi, bagumye muri icyo kirere. Aho ni iwabo. Abarundi amamuko yabo naho. Mbega tubimenya gute kwaraho iwabo, kwitongo ryabo ari iryo? Turabira imiryango yabo, imiryango akarorero abajiji ni umuryango w'abahutu, mbese hariho n'abatutsi b'abajiji, ariko benshi ngirango nka 90 n'abangahe kwijana n'abahutu. Mbe abo b'abajiji amamuko yabo nire? Si muri Cameroon, si Congo, si hirya no hino, ni hariya amaja Kigoma Ujiji, niyo baje
baje bitwa abajiji, ntibaje bitwa abajiji. Iryo zina abajiji baryiswe hanyuma. None baje gute? Baje ari senaka n'umugore n'abana babonye bagiwe. Cyaje kiza cyateye, inzige zarateye, uruzuba rwarateye hariya bujiji, bakaja bumva umuntu abiriye akabanga ati hari ahantu jewe numvise hari amatongo, hari amata n'ubuki. Agaca afata akayira n'umugore wiwe n'abana biwe n'agahene kiwe kumbure, agaca afata akayira akaza akaja mukamaragarazi, akaza agashika hazohava hitwa Uburundi. Ntiyaza avuga ati jewe ngiye mu Burundi, ntibwari bwabeho. Uburundi bwabayeho hanyuma. Maze uwe aza ku gahanga kiwe, akiza agahanga kiwe, akiza bikiwe, aronderera uburaro n'uburamuko bw'abantu biwe, umugore n'abana. Abandi bene wabo bati twarumvise ko ntuze yagiye yaronse amatongo, bakamukurikira, abandi bakabakurikira, abandi bakabakurikira. Uko niko umuryango yakona karore, umuryango w'abajiji, abahutu cyane cyane, winjiye mu gihugu kikavuye cyitwa Uburundi. abandi tuvuge bakuru Uburundi uruhande rw'abatutsi n'abanyakarama. Abanyakarama abatutsi bava ikarama cyane. Uwo muryango uri mu miryango ikomeye y'u Burundi y'abatutsi, ndetse n'abatwa. Abatwa bazokubwira bati twebwe turabanyakarama. Duhereye aho tugasanga abanyakarama bavuye ikarama. Ikarama ni hehe? Ikarama ni mu buseruko bw'u Rwanda. Ikarama ni mu buseruko bw'u Rwanda. Karama yari ingoma y'ikarama. Imbere y'uko ingoma y'u Rwanda irwana n'ingoma y'abanyakarama, abanyakarama bagatsindwa, bagaca umwami w'u Rwanda agaca yigarurira ikarama. Maze ikarama ayomeka ku Rwanda, ruriyagura. U Rwanda rurondera ikindi gihugu kimaze kwiyubaka, kigeze kure, naba igisaka. Ikarama n'igisaka, u Rwanda rwigaruriye izo ngoma zibiri. U Rwanda ruca rwomeka ku gihugu cyarwo. Ikarama n'igisaka, igihugu kimwe. Ngabo abanyagisaka barinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, babaye abanyarwandaga. Abanyagisaka gutyo nyine. Iyo miryango ibiri y'abatutsi b'i Burundi uyisanga gutyo nyine mu miryango y'abatutsi b'i Rwanda. Abanyagisaka gutyo nyine. Abo banyagisaka b'abatutsi usanga mu Gisaka, ibyo ukabasanga mu Rwanda, ukabasanga mu Burundi, ukabasanga hakurya Kongo. Byerekana ko abanyakarama n'abanyagisaka b'abatutsi b'abarundi, byerekana iyo baje bapfa. Abahima, hariho umuryango w'Abahima, w'Abahinda. Abahinda baje bavahe?
abahinda bitirirwa ruhinda abo mu buryo bubiri mu Burundi imiryango yitwa hariho abitwa amamuko yabo aho baje bava hariho abitwa amazina y'abasekuru nk'abahinda nka bene rwamba ni bande bene ruremba abo n'abarembe hari amamuko iyo baje bava hari n'izina ry'abasekuru yashinze uwo muryango yari intwari kumbure yari igitangaza kuko ntibirashobora bose aho umusekuru nka ruhinda yitirirwa umuryango wose ukitirira abahinda ngubwo uburyo bubiri abantu mu Burundi bitwa ariko abo bahinda bavuye he bavuye muri Tanzania iruha umwami ruhinda yaje arigarurira igice cyose mu by'ukuri yabaye uwa mbere yigaruriye uduce tw'ijana twegeranya abasoro bande aregeranya yubaka Uburundi naho utari bwite Uburundi rwose niwe yegeranije niwe yatanze intambwe hamwe umuntu agira ati dateye intambwe kandi sinzi gusubira inyuma iyo ntambwe niyo yabaye iya mbere aho umwami avuye hakurya aza akigarurira ibice by'Uburundi byarutunywenywe hariya akatwegeranya akatugira iyo ni intambwe idasubirwamo yabayeho kandi niho Uburundi bwapfuye abo rero bakabitwa abahinda kubera izina ry'uwubatse umuryango wabo ndetse yubatse n'Uburundi abandi rero n'abandi ugiye mu mazina y'abahutu imiryango y'abahutu n'imiryango y'abatutsi ucubona iyo baje bava amamuko maze rero ayo mamuko niyo aza kutumurikira ingene Uburundi bwiyubatse habaje ingo nakayumva yagiwe akimukana n'umugore n'abana bagakurikira kugeza aho Uburundi kiba igihugu cy'igitangaza cyonyine muri karya karere hagati ya Tanganyika na Ocean niba hari Indiano kuva i Bujumbura kugera Dar es Salaam ako karere kose icyo gihe cy'abasokuruza bacu nta kindi gihugu tuzi cyari kwiyumvira no kudogoya na buhoro Burundi nibwo gusa bwariho kuva hajya kwitanganyika gushika Dar es Salaam nta kindi gihugu uzokumva yenda urondera ibitabo nta handi bazokubwira bati hariya hakurya kiretse harya hakurya hari wacu justement ibuhangaza ibujiji harya hari abahavuye bitwa Barundi bubatse Uburundi igihugu cyonyine cyabuye kiyubaka kubera ko bagwiriye baronse aho baba baronse aho bororera baronse aho barima hari imvura hari amatongo hari ibintu byinshi bakarya bagahaga bakamara imyaka bakagwirirana bagahava bubaka igihugu kizima gifite inzego zikomeye icyo gihe imbere y'umuzo w'abazungu hagati ya Tanganyika na Ocean Indiano hari Uburundi gusa haruguru hari u Rwanda haruguru hari
Rwanda, Ankore, Bunyoro, gutyo ibindi bihugu kuva Tanganyika ya Kivu ukagenda gushika Nairobi, ukagenda gushika kuri Ocean Indian, nta kindi gihugu cihanga caraba no mu maso umwami w'Uganda, w'Angore, w'u Rwanda, w'u Burundi. Nivyo bihugu gusa vyariho vyiyubatse kandi bini kavogerwa. Nk'u Burundi ibihugu vyahangana gusa byafatana mu kanigo kubera abavukana bama bafise ico bapfa mu Rwanda. Ariko usubije amaso mu buseruko hagati y'Uburundi nta kindi gihugu cariho, hagati y'Uburundi na Ocean Indian, hagati y'u Rwanda na Ocean Indian nta kindi gihugu cavugwa. Muze murabone mu bitabo byose. Nguko rero uko abarundi bavuye biyumvira ico gihugu cyabo. Igihugu cyabo bagira bati umutwe wabo ega bwa bundi ku isi yose nzima hari Burundi, Imana y'u Burundi, la cosmogonie, Imana y'u Burundi bivuga iki? Iyo Burundi avuze ati Imana y'u Burundi irarema, ntabavuze kirya gihugu tuzi ubu ku ikarita gifise ibirometero kare bitarenga 220. Abashaka kuvuga ko ari Imana yaremye isi yose n'ijuru, yaremye ibyabayeho n'ababayeho n'ibiriho n'ibizoza, nicyo abashaka kuvuga. Imana y'u Burundi si Imana y'u Burundi. Uburundi ni kiriya gihugu gifise imbibe ubu ariko kitagira imbibe ico gihe. Nta rubibe rwariho hagati y'Uburundi n'ikindi gihugu mu buseruko, n'ikindi gihugu mu burengero, n'ikindi gihugu mu bumanuko. Ahari akarimbi k'abavukana bava mu ndimwe karakanyaru. Ariko kakanyaru ico gihe abarundi n'abanyarwanda ba kera basanga akanyaru ari umuhora ucamwo inka zituruka n'izitaha z'abavukanyi bava mu ndimwe. Kanyaru ku barundi ba kera n'abanyarwanda ba kera basanga kanyaru urubibe, basanga n'umuhora. Murazi umuhori wacu kera warashobora kuba umuhoro ucamwo inka z'imiryango ibiri ihuza amatongo, maze umuhora rukaba akarimbi, rukongera rukaba aho inka zituruka n'izitaha zica n'akakanyaru. Nuko niko basokuru bubatse ibihugu. Hanyuma ingoma y'u Burundi bivuga kimwe n'Imana y'u Burundi. Ingoma y'u Burundi irongowe, ingoma y'u Burundi iri mu minwe y'umutumwa w'Imana y'u Burundi. Ingoma y'u Burundi si ingoma y'u Burundi, ni ingoma y'u Burundi. Intare y'u Burundi, bene Burundi, ngizo za nkingi zine zubaka Uburundi, zine: Imana y'u Burundi, ingoma y'u Burundi, intare y'u Burundi, bene Burundi. Ngizo inkingi zine Uburundi bwa Nyaburunga bwubakiweko, zine zitanyeganyega.
Yesu Kristo. Imyaka tuvuge abahinga bavuga ko ari imyaka 10,000, abandi bati ni 20, harabagira no ku 40,000 imbere y'umuzo wa Yesu Kristo. Imbere yaho tubivuga tubikuye he? Twiyumvishe kugira ngo abarundi ubu basekuruza babo bubake igihugu buhoro uko ibintu gushikaho bubaka igihugu gifise imbibe zitagira imbibe, gushikaho uburundi bwari isi yose, gushikaho babwiyumvira gutyo bene bwo. Byafashe igihe kirekire imbere y'umuzo wa Yesu Kristo kugira ngo akarorero, kugira ngo abarundi batore imiti yo kuvura abantu, kugira ngo batore imiti yo kuvura inka, kugira ngo batore imiti yo kuvura ibiterwa ingene babivura, kugira ngo batore ubutare gucuramwo imihoro n'imiheto n'amasuka isuka n'imyambi. Dufate ivyo bikoresho bibiri, isuka n'umwambi, bikozwe mu butare. Ubutare yego ivu, ubwo butare buri mu ivu. Iyumvishe kugira ngo ubutare buri ari ivu wewe uriciye ko ntari ikangozi, hariya kwa bakananiye hari ikangozi, niho twari tuzi ko hava ubutare bakuramwo amasuka yari ameze ukuntu utaye kwikira, warashobora gukubita iyo suka ugakubita ukumva ingene havamwo ijwi rivuga ngo iyo suka yararirimba. Isuka y'ikangozi yari itangaza kugira ngo abarundi batore ko muri iryo vubu bakuramo ubutare, ubwo butare bakabuyungurura gushikaho batoramwo ubutare bwo gucuramwo indaraye. Isuka n'indaraye asye kugira ngo abarundi bashike aho babona ko mu ivu bashobora gukuramwo ubutare, ubwo butare bakabucuramo isuka y'indaraye. ubwo butare nyene bakuyemo isuka y'indaraye, ubundi butare bakabukuramo umwambi. Ibyo bintu bibiri biri mu bikoresho by'ibanze. Isuka niyo kurima, umwambi ni uwo kurwana. Wowe ugezaho aho ugira isuka y'indaraye ukagira umwambi w'indaraye, kugira ngo uyikure muri iryo vu uyigire indaraye ukure mu isuka, utegereza kuyishyira mu ruganda. Ica mu ruganda, urwo ruganda kugira ngo umenye ingene ukuramo ubushuhe bukwiye, kugira ngo mu ivu ryatekewe, kugira ngo ivu ryatekewe riri mu butare ukuremo ubwo butare ubushushe kugeza aho ukuramo indaraye. Atabashakashatsi babandi bahotoye yemwe
bifata igihe kirekire yiyumvisha. Abarundi barageze ahantu iryo vu risanzwe barikuramwo ibintu bibiri cyatumye Uburundi bwiyubaka. Abazungu basanga ni igihugu kitagira aho gikomakoma, ari ntavogerwa, umwe ntavogerwa abandi avogerwa. Icyo gituma bagerageje kugisambura. Mu myaka indwi kuva 1990 kangahe batagerageza baragutwara, baragerageza basanga nta kamaro gusambura icyo gihugu. Murumva? Maze bica biba igitangaza. Abantu baje buhoro buhoro barateza bariyubaka, igihugu kirubakwa, bagiha amategeko, bagiha ibyangombwa, abantu barabyarana bubaka igihugu cy'amategeko. Abantu baje bava irya nino bahurira ahantu hamwe ati umva rero twumvikane ingene kiranga azoserukira Imana mu Burundi, ingene umwami azoserukira Imana mu Burundi, ingene umushinga ntazoserukira Imana mu Burundi. Ninde abarundi bonyene ninde zoshiraho amategeko ategekaniriza kiranga umwami, abashinga ntahe na bene Burundi. Ni bene Burundi bonyene nibo bitoreye amateka n'amategeko azobagenga, icyo bita mu Cyongereza common law. Ubwongereza nibwo duhuje muri iyo nzira. Uburundi bwa Nyaburunga, Uburundi mbere y'umuzo bwategekwa bishimikije amateka n'amategeko ashinzwe na bene Burundi. Niyo bavuga bati umukobwa agiye kwabirwa abanza gukobwa. Umuhungu ashaka kwabira umukobwa agenda kumukwa pase, akajana inka cyangwa amasuka. Iryo ni itegeko, ryavuye riri itegeko, ariko ntibyavuye mu itegeko nyezina, byavuye mu migenzo ya bene igihugu, ya bene Burundi. Basanze ari ngombwa, byoba byiza ku bantu bavuye irya nino kugira ngo bubake imiryango izova mu Burundi, ko bikwiye amategeko. Itegeko rya mbere, mu mategeko ya mbere yubatse igihugu, iryo ririmo rishinga ingene imiryango isabana, yubakana, ikwa, ikosha, ikoranurwa. Ayo mategeko yose ntitwayarondeye muri Bibiliya, ntitwayarondeye i Buraya. Basanze ayo ariho kugeza n'uno munsi. Igihugu ciyubatse, cyubakiye ku nkingi zine, kirahava cyitwa Uburundi. Bitwa Abarundi imbere yo kuza mu gihugu cyabo cyitwa Uburundi. Bamwe bakirongera izina rizima Uburundi, bibagira iyo bavuye. Uwo bazabajisha uno munsi ati mbe mwavuye yo kuraba ibyo bintu mbazanye biki. Abajiji bavuye kujiji, ubujiji ni wabo, ubujiji hari wabo. Abavuye ibuha hari wabo. Abagiye gutwara ibuha barungikwa n'umwami w'Uburundi, umwami mwamutse ejo bundi yaraburanye imbere y'amakungu ati jewe ibuha ibugufi hari kwa data, hari kwa sokuru, hari kwa sokuruza. Aravuga umwami Ntare wa kabiri yarungitse umuganwa wa mbere gutwara ibugufi. Nuko iyo ngingo maze rero ikibazo cy'amamuko y'Abarundi tubanze tukirondere mu mizi, tugitunganye, hanyuma tuduge twerekane ingene iyo abo bantu
mu mihingo yose bagahava bakumvikana buhoro buhoro bakagwira kuko bagwiriye inka zagwiriye abantu bagwiriye bategerejwe ari ngenerwa byari ngombwa ko bumvikana ku mategeko ngenderwa baca barabishobora bo banyaguhezagirwa n'Imana y'u Burundi bashinga amategeko ntabanduka umwami niwe nyene ingoma niwe mukuru kiranga baravukana umwami ariko ku rundi ruhande akagirwa n'abagabo abashinga ndahe ibyo byose byasabye igihe kitagirwa kingana ariko babishika barubakira abasokuru bacu bari bitangaza muravyumva rero bakunzi banje ahumvikana muco tuzoganira na bene wacu mu kiganiro kizoza hanyuma rero imbibe zaje gute imbibe ku Barundi nabivuze bakera bagira ati hariya ibuhera amaso aho bavuga ibuhera amaso hari ahantu ibuhera amaso ndi isi n'ijuru byari bya mwene mu Burundi nta rubibe rwariho hagati y'u Burundi kuko nibwo gusa icyo gihe bwari muri karya karere gusa uhereye hajya Bujumbura genda niwasanga hagati y'Ubujumbura na Dar es Salaam higeze igihugu cyari kwihanga Burundi icyo gihe cyangwa u Rwanda ku ruhande rwabo uko niko niyo namamuko y'Abarundi ni harya muri karya karere hajya bari iwabo ari Abahutu Abatutsi ari Abatwa bose bari iwabo Abatutsi ntibavuye muri Ethiopia naho basangiye amaraso uravya dene y'Abatutsi b'i Burundi n'Abatutsi b'i Rwanda n'Abamasayi n'Abasomali n'Abaethiopia n'abandi hakurya rero hariya mu bigo bya Aziya hafi ni abo bose bari iwabo ariko muri ako karere hagati ya Tanganyika na Victoria abantu barimutse bava aho ahantu bisoheza ko ari habi batewe n'izuba n'inzige cyangwa ibindi baraheza baraza begeranye baragwirirana iyo batagwirirana ntibubake igihugu iyo batagwirirana inka zabo zitagwirirana ntibubake igihugu ikiyumviro cyubaka igihugu kivuka mu bantu benshi badahuje ariko bashaka guhuza bakeneye guhuza bakeneye ko umwe wese yubaho bakeneye ko umwe wese yoronka aragira agacura agakama akarya akaryama ukiye agasubira bakeneye aho umwana aja kuvoma agataha amahoro n'akakunga kiwe kakazana agashika umwana akagenda kuvoma wenyine ariko ntagire umukomakoma ntugakomakoma umwana wa Murundi aho niho nuko basokuru bacu bubatse Burundi buhoro umutorera kubera ibibazo by'iki gihe kubera ibibazo byavuye hariya nari baranza mu Burundi bubaka igihugu bubaka u Rwanda bubaka ziriya bihugu bindi Ubuganda n'Angore n'ibindi aho muri karya karere murabaza nta handi hari ibihugu ibyo mvuze
zaje ejo bundi ku bakoloni nibo bashinze akarimbi kugira ngo abure bagabangane bumvikane ntawabajije abatubishije inama ntari wibutse ko tubaho reka ahubwo baraje bati aha ni iwanjye aha ni iwawe abadage bati ngo twumvikane n'abongereza twumvikane n'ababiri twigarurire uburundi u rwanda twometse ko ahandi bita Tanganyika territory aho ibihugu by'Iburaya byashikira kajya akarere kacu kuvuga uburundi bw'ubu u Rwanda rw'ubu Tanzania y'ubu bakabirumbira hamwe bakagira ikirere bise ubudagi bw'ubuseruko Est africain allemand icyo gihugu ikigeze kibaho n'ubu ntakiriho ntakigeze kibaho Tanganyika territory murumva Tanganyika territory ni Tanzania y'ubu nticagira izina nticyabaho ariko Burundi bwariho u Rwanda rwariho ariko urwo Rwanda ruriho babandanije rubaho naho rwapfunywe ntirwapfuye Uburundi babandanije bubaho naho bwapfunywe bwapfuye ibyo byose babibumbabumbira hamwe bagira ikibumbe bakigira Afurika y'ubuseruko yegamiye abadage igihugu kitigeze kibaho kuva ikiremwa atanumwe yacubatse kiretse abo bazungu baje bagashinga akarimbi kabo abadage batsinzwe Uburundi n'u Rwanda n'Uburundi ibyasubiye ku izina ryabo Uburundi ntibyasubiye kwitwa Uburundi ingoma y'Uburundi yasubiye kwitwa ingoma y'Uburundi ingoma u Rwanda ntirwasubiye kwitwa u Rwanda ingoma y'u Rwanda ntiyasubiye kwitwa ingoma y'u Rwanda ibyo bihugu byombi byavugwa byarangiranwa ako karere babibumbabumbiye mu kibumbe cyiswe teritwari y'u Rwanda Burundi teritwari y'u Rwanda Burundi yigeze ibaho kuva ikiremwa nta gihugu cyigeze cyitwa teritwari y'u Rwanda Burundi babumbabumbiye hamwe ibihugu bibiri byiyubatse kuva mu binjana n'ibinjana babishyira hamwe ashusha bashyira hamwe n'ikindi gihugu cy'amahanga cyitwa Congo Belge teritwari y'u Rwanda Burundi iciye yinjira mu kindi kibumbe cyabumbwe n'abakoloni cyiswe Congo Belge teritwari y'u Rwanda Burundi Burundi n'u Rwanda byafuswe ku badage Burundi n'u Rwanda byafuswe no ku babirigi gushika itariki ya mbere ukwezi kwa ndwi 1962 Burundi mu mategeko y'isi yose ibwabaho hari teritwari y'u Rwanda Burundi hari Congo Belge teritwari y'u Rwanda Burundi mategeko mpuzamakungu Uburundi bwasubiranye izina ako karanga itariki ya mbere ukwezi kw'indwi 1962 nicyo gituma
uwo munsi wari ukwiye kuba mpuzamitima mbumbamutima ishingiro pfukama tugapfukamira igihugu cyacu tugapfukamira abatugejeje aho twebwe twubaka igihugu cy'igihangaje cyaganje amaso cyaganje amahanga ntabwo ushobora gusigura gushika n'uno munsi ntiturasigura ingene abarundi bavuye mu busa batacitwa n'izina ryarafuzwe bakariryamako bakaryama mu gihugu cyabo kugeza aho batsinda amahanga tsinda amahanga ako tsinda amahanga murabe kugira ngo abarundi bonyene bose itariki 18 ukwezi kw'icenda 1961 bose kumenga bumvikanye kumenga bagiye inama kumenga hariho umuntu yaje arabongorera ati mwese muratora umugambwe naka mu by'ukuri abarundi batoye umugambwe batoye uwuserukira uburundi ni ukuvuga batoye ingoma y'uburundi ni ukuvuga batoye akarangamutima akazi tuzokavako twitwa abarundi igihugu ni icy'abarundi ni icyacu ngaho ushobora kuza kwiyitira igihugu cyacu turi abantu tuzoyaga tuzosubirana tuzogenderanira tuzokubakana ariko tungana urundi rwa gasore yambaye imana umwami Burundi nicyo kigo abugi batoye iyo tariki batoye bahisemo Burundi bwabo bagize bati aha ni iwacu iki ni abasokuru basize uruzogi ngaha uruzogi rw'abasokuru ngaha uruzogi rw'abashuru ngaha aho basize uruzogi ntiwatera ibuye nishaho wasize igisabo tera aho atera ibuye wasize igisabo aho atera ibuye hari umukobwa wiwe ntatera ibuye ntawe utera ibuye ari umukunzi wiwe kera maze ibintu bigenda gutyo nta mbibe zari hagati y'uburundi nta nzira byashoboka kubera ko uburundi yari isi yose hari abantu bateteza rwose bakavuga bati abahutu nibo bashitse ubwa mbere nuko abahutu bavuye ahandi n'abatutsi bavuye ahandi hari mu karere ibyo nibyo urabona nk'ab'i Karama bavuye i Karama baza mu Burundi ibyo nibyo bavuye muri Ankore baraza baramanuka baza mu Burundi maze harababwira bati abatwa nibo baje abambere mu Burundi biyitaho n'abasangwa butaka maze uravye ingene ubundi bwabayeho uretse muri ino minsi ya vuba ibi maze umusangwa butaka yaba yari umutwa yari umusangwa butaka ntibyari gushoboka ko ahinduka
akikukira akiyita umunyakarama. Bivuga icyo niho mbera umutwe ni umunyakarama kandi niko bitwa. Abatwa n'abanyakarama bavuye ikarama, nibyo. Abatwa bagira bati abo batutsi b'abanyakarama ni bene wacu. Jewe ndazi umutwa yahora azajya kuri katedrale imisa y'umusasi isohotse, akaza akambwira ati ewe uri mwene wacu. Naho jewe ntari umunyakarama, naremera ko ndi umunyakarama, ariko yasanga tuvukana kuko twazananye. Abatwa bazananye n'abatutsi b'abanyakarama bavuye he? Ikarama, abanyagisaka. Babivuze bavuye mu gisaka. Mbere bashitse ryari? Abatutsi baje imbere ya bandi bose. Kubera iki? Iyo abatutsi baza mu nyuma ntibari kugira burya bubasha, burya buremere bari bafise mu itunganywa ry'igihugu, mu itunganywa y'amateka n'amategeko y'ingoma. Imiryango ine y'abahutu n'imiryango ine y'abatutsi, ine y'abatutsi, ine y'abahutu, ine ku mpande zombi, niyo yari ishigikiye ingoma y'u Burundi. Imiryango y'abahutu niyo yayijejwe amabanga y'ingoma y'u Burundi. Abatutsi nibo bari bajejwe imihango yo kubungabunga igihugu, ingabo, intwaro, inyambo n'ibindi. Nibo bari abashikira, imiryango ine y'abishikira nibo bishikira ku ngoma y'abahutu n'abatutsi. Iyo abahutu y'abatutsi baza mu nyuma ntibari kugira ubwo buremere bungana, ariko abaje imbere n'abatutsi kuko uraje iby'amatongo, amateka y'amatongo n'amateka y'ubugabire, ubugererwa n'ubugabire. Ibyo bintu bibiri, ayo mateka n'amategeko yerekeye ibyo bintu bibiri, kuvuga inka n'amatongo, amatongo n'inka, iryo tunga ry'ibanze ry'itsitso nibo babishize mu mategeko n'amateka y'ibanze yahavuye avamo ukuntu shebuja n'umugererwa n'umugabire bumvikana. Ubwo buremere mu byerekeye itunga ry'isitso, ubwo buremere mu byerekeye intwaro, abatutsi iyo baza mu nyuma icyo ntibari kugira uburemere bungana gutya. Abatutsi nibo baje imbere, abandi bazira ko basanga barahuje abarimyi n'aborozi, basanga nta kibazo, baregerana, barasabana, baranywana, ndetse bamwe barabirana. Abatutsi babira mu bahutu, abahutu babira mu batutsi, kugeza aho bamwe bihutupfura bakava mu bwoko bw'abahutu bakajya mu bwoko bw'abatutsi, kuva gushikaho bamwe biyandura bakaja mu bwoko bw'abatutsi. Arabayanda kwiyandura, ayandi n'abatwa biyandura bakava mu bwoko bw'abatwa, b'abayanda bakaja mu bwoko bw'abatutsi. Uko kuntu abatutsi bari habona umutwaro mu byerekeye kwegeranya n'ubuzima bw'abantu, inka n'imirima, amategeko yose
hamwe n'abandi ntibabakumiriye ntibabirukanye ntibabisha bagiye hamwe bubaka igihugu bakirwanira hamwe bagiha amateka amwe bagiha imana imwe kiranga ntagira umuryango si umunyakarama si umujiji umwami ntagira umuryango umutegetsi ntagira umuryango wowe witwa bangira icenge mwambutsa witwa bangira icenge umunsi avuka kuri nyina na se Mutaga na Ngendahayo umuvuruki akazi wo kwababarakanya no kwabanugu Ngendahayo maze bamwita Mutaga na Ngendahayo bamwita bangira icenge Mutaga ashaje atanze umwami aratanga azaza umwami atanze yahaye ingoma umuhungu wiwe Mwambutsa kuva Mwambutsa avuka gushika umunsi umunsi bangira icenge avuka gushika umunsi yima yaciye ahindura izina areka kwitwa bangira icenge ataretse rwose yitwa Mwambutsa wa kane arahinduye izina yitwa bangira icenge atarashika ku ngoma umunsi ashika ku ngoma yareka kwitwa bangira icenge yitwa Mwambutsa wa kane yego bashirako bangira icenge ndetse akuramwo n'akazina k'ubuhinzi rubangisha mihe Abatutsi rero uravye ingene bubatse ingene baterereye mu kubaka igihugu aho uca hose ari mu itunga ari mu itunganya ari gutunganya imigenderanire y'abarundi n'abarundi kazi n'ingene bubaka ingene basaba n'ingene byose icyo gihe yerekana ko Abatutsi bataje mu nyuma baje mbere maze baca basanga abandi barahuje barubaka igihugu kandi bataziye rimwe kandi ataco bubatwaye ariko baruhira kubaka igihugu kimwe baje imbere batanze abandi ntibabataye mu Tanganyika baremeye bahuza umutima bahuza ingoma bahuza imana bahuza intahe bahuza izina erega sibo ba mbere urumva abadagi baraje bati ubwo buhugu bwigeze bubaho no kubaho ntibari gushobora gukora igihugu cyabo barakabona wa muntu harya eraba harya abadagi urabazi baje bagira bati ku isi twebwe tubaho basanga hari abandi biyemera kubarusha imyaka n'ubuye kuva mu 1896 gushika 1903 abadagi bahagana n'abarundi n'abanyarwanda Musinga hakurya yarabambye yaragahana mwezi sabo asanga yarabambye yararibanguriye maze basa intwaro y'abami umwami w'Uburundi n'u Rwanda n'intamenwa bavuga bati
tuyasesanguye tukayumva umwami mwezi igisabo yaremeye ahanuwe n'umutoni wiwe ntayitegayezwa Majeri yari sekuru wa Ntiruhwama Yohani nawe yakoze ibikorinka mu gihe ciwe maze Majeri abwira umwami ati mwami w'u Burundi jewe ko ndabibona ndavye inguvu dufise izirahera mugabo ibirwanisho mbona bafise n'ibikoko baje bazanye abavuye muri Zanzibar baje barigishije kurasa ati bazoba baduhonereza abantu ati ngo twemeye ingoma yawe irokoke nawe urokoke Burundi burokoke twemere tutemeye niyo masezerano y'Ikiganda amasezerano y'Ikiganda si hamwe bavuga bati ubu rero mwanishijwe hasi ibirwanisho muce muja mu kuzimu mwihambe oya umwami w'i Burundi yabandanije ari umwami ahubwo abamurwanya nibo bavuye babura aho bakwirwa urumva rero mu by'ukuri abadagi baje bagira bati twebwe tuhinga batihinga basanga abahinga bameze amagabo barabatsinda barabazirika kurya Rwagasore yaziritse harwa abadagi bise igituma mwezi gisabo yemeye akemera kego data nimubuze ego data bapatini batangure kwigisha ego data adahesheje igikuru kwari ugukiza Abarundi hariho umwana w'abantu nawe yakoze ibitangaza kandi by'ukuri bihume urya bita bihome urya si bihome ni bihume urya ni bihume urya nuko ababenyaguje Emile yari umushingamateka yatowe muri Imuramvya hari Ikiganda maze urya bihume yakijije umwami arahunga ariko bihume baramwica bagira bati turahejeje ingoma y'u Burundi turayisanzaje biraheze urabona abo bazungu bagize ngo mwezi ngo nabihume kubera ko bihume yambaye iz'ibwami ngo mwezi bishe bati turahejeje basanga mwezi ageze i Nyaburunga ari iwacu Kangozi aho niho kayobera abahinga tutegereje kwigisha abana ba tukareka ivyo binyoma tukareka ubwo bujuju Umurundi yarazirika ku katsi imfisi izirika ku katsi ukayagaza kandi yica niko byagenze Rwagasore yaziritse ku katsi harwa Rwagasore ntiyagira n'ikuta ku mufuko ntiyagira n'ikwashi harwa yari afise ingabo zitagira uko zingana ibirwanisho bitagira uko bingana amaradiyo ibinyamakuru abapatiri bera hose byose harwa aratsindwa ku majwi atarasubira kuboneka kuva ingira ngo isi kiremwa 91% abashinga amateka 58 kuri 64 bavuye mu mugango w'abadasigana itona 58 kuri 64 harura neza mu 90 n'agakwabo 6 tuvuye ko ari 91% abaharura
bivuye ku bwenge butagira bwa bundi bw'abana b'abantu babonye ibintu n'ibindi barezwe barerewe mu buntu. Aramutsinda amutsinda neza amutsindisha ubuntu. Harwa nawe yashoye ingufu z'inkoho nawe ashora ingufu z'ubuntu. Ubugabo butsinda ubumenja. Kwa gasore abigira neza kabiri yatsinze ntivuga amazina ntiyatambye ku muvyimba. Ntawe yatambye ku muvyimba, ntawe yabwiye ati wewe nagutsinze maze. Harwa aramubwira ati jewe yabwiye babiri ati mwababiriki umuzigo mwahora mwikoreye ushire ku bitugu byacu kandi muzobibona tuzokwitwara nk'abana b'abantu. Muzoba murabona ivyo dukora kandi muzobishima mubishime twishimire. Ntiyagiye kubwira babiri ati reka umwana w'abantu yaziritse imfizi ku kasi arayagaza kandi yica. Ubu rasha mbezi niwe muvyara bagira ngo bamuhejeje, ariko kubera ubwenge bw'abarundi n'abarundikazi n'igihugu yaraziritse ku katsi imfizi kandi yica iraremba arayagaza. Niko buhinga butiri murabe kiba ndizira ko ubwo buhinga n'ubu kumbure buriko buraza. Mutabazi rwa gasore, Mutabazi sekuruza mwezi gisabo, rumva ntare rugamba, abo ntaho baroye, niba ntaho bashobora kuja, ntawe uzobatsinda, abo ntibatsindwa. Ntawe utsinda abanga k'igihugu, ntawe utsinda umuntu amurusha ubuntu. Oya, kuko ibirwanisho si bimwe. Inshuti bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro ICO UTARUZI ca Radio Inkinzo FM, naco twokongera ko kuvyiyumviro birashe vy'umukurambere nk'uwo. Mu kiganiro cacu gikurikira tuzokwinjira mw'idonido mu vyerekeye imbibe z'igihugu cacu, twerekane ko igihugu cacu caswe ice kinini cane gisigara ari gito kandi cari cagutse bikwiye. Abarundi dutegerezwa guhagurukira rimwe atakurabana amazuru, tukabohoza uduce twose umukoroni yatonyaze, maze igihugu cacu kigasubirana imbibe zacu twarazwe na basogokuru imbere y'abakoroni. Ngaho turangije ikiganiro c'uno munsi, tuze dusubire mu kiganiro gikurikira.